Imana yacu nishimwe. Turashimiye Imana Data wa twese yabanye natwe mu ndwi irangiye, tukaba dutanguye iyindi ndwi turi amahoro. Ni ikiganiro twama turonka uko iyingi itanguye c'urufatiro rw'amasengesho, kugira ngo dushobore kuronka ijambo ry'Imana dushobora gusengerako muri ino ndwi yose tugiye gutangura, kugira ngo Imana izobane natwe. Dusaba Imana izobane natwe dufise ijambo dushingiyeko, duhagazeko mu gusenga. Tugomba dusangire amajambo y'Imana ari mu cete Pawulo yandikiye ishengero rya Efeso, igice ca 5, dusome umurongo wa 1 n'uwa 2. Havuga ngo, nuko mwigana Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze, akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi, bihabwa Imana umubabwe umota neza. N'aya majambo y'Imana Pawulo yariko arahanura iri shengero ryo muri Efeso, aribwira amajambo akomeye, aribwira ko bakwiye kwigana Imana mu ngeso zabo, bakigana Imana mu vyo bavuga, bakigana Imana mu vyo bakora, bakigana Imana mu rukundo, mu kibano, bakigana Imana. Avuga ngo kandi mugendere mu rukundo. Muri uko kwigana Imana, Pawulo ahanura abanyefeso ko bakwiye kugendera mu rukundo, kuko kugendera mu rukundo nico kimenyetso cerekana ko abantu ari abana b'Imana koko. Yesu niwe yavuze ngo niyo mwagiranira urukundo, niho abantu bose bazomenya ko muri abigishwa banje. Iki kimenyetso Pawulo ariko arabibutsa ni ikimenyetso kiranga umutima w'Imana, kuko Imana niyo yabanje kudukunda kera cane tutarayimenya, niho yatwiyumvirako ikaduha umwana wayo ikunda w'ikinege, kugira ngo umuntu wese amwizeye ntashobore gutsindwa n'urubanza. Iyo ataba Yesu adutsindanishiriza, Bibiliya ivuga ngo twariho tutagira Imana rurema, twari injabuka ku masezerano y'Imana, ariko Yesu umuhuza wacu n'Imana araza, yemera guheba icubahiro yari afise mw'ijuru, yemera guheba ugutazigwa yari afise mw'ijuru, yemera gushira hasi icubahiro ciwe, araza aca bugufi, avukiye mu bwato bw'inka, akura nkatwe kugira ngo atwigishe guca bugufi, kugezaho yemera akagamburuka no ku rupfu rubi rwamushikanye ku musaraba, kugira ngo twebwe turonke ubugingo budashira. Pawulo rero ahanura abanyefeso, ababwira amajambo, arababwira ngo kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze, akatwigura, akatubera ishikanwa n'ikimazi, bihabwa Imana nk'umubabwe umota neza. N'aya majambo y'Imana birashoboka ko uvuga kukunda Imana, birashoboka ko abantu bakuzi kusenga Imana, birashoboka ko mu bintu vy'Imana vyose n'abantu bama bakubona kuri imbere, ariko vyarakunaniye gukunda bene wanyu, vyarakunaniye gukunda abo muvukana, vyarakunaniye gukunda umuryango wawe, vyarakunaniye gukunda abo mubana. Impanuro Pawulo aguha muri iri jambo ry'Imana, akwibutsa ngo nk'uko Imana yadukunze natwe abariko dukundana. N'aya majambo y'Imana abayumvise, Imana ibahezagire. Mana, turagushimiye ko ari wewe wabanje kudukunda, ukaduha Yesu ngo adupfire ku musaraba,
aduhindura abana b'Imana. Urukundo rwiwe yarudushizeko tutari tubikwiriye. None nawe utubwira ngo dukundane nk'uko wadukunze. Turasengeye umuntu wese yumvise aya majambo, umushire mu rukundo rw'Imana muri we, umushire mu rukundo rwo gukunda abantu naho bari abansi biwe. Ukuboko kwawe kwame gushira hejuru abameze batyo, kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.